Ibintu ntago vyifashe neza, ibintu bibandanije kumera nabi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, suguruzuguru mu bihangange irabandanya gutera impungenge bamwe n'abandi, aho bamwe n'abandi babona yuko biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abafatanije kurongora igihugu bigiye gutura igihugu mu manka gusumba. Hari amakuru duhejeje kumenya yihutirwa, Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu mazi abira, Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo abeshe abarundi ndetse n'abandi ashaka yuko bamushigikira amatora y'umwaka wa 2024, ariko nanone bibandanije kumutaka w'amazi. Hari amakuru yihutirwa duhejeje gukura amasoko yacu tugira ngo tubashikirize muri kano kanya. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino shene yanyu ari no yacu mukunda muri benshi, Shiramatsiko TV. Ndayishimiye yaraye abesha imbonerakure ko Nkurunziza yari yatabagaje igihugu. Twazindutse tubashikiriza inkuru ku kiganiro Ndayishimiye aherutse guha ikinyamakuru Intumwa kiri mu kwaha kwiwe. Ubu rero ni kakanya ko gusuzuma ko ivy'umukuru w'igihugu yavugiye muri icyo kiganiro bifise akamaro igihugu. Intego yacu no gufasha abarundi gutahura amajambo ashikirizwa n'abategetsi, na cane cane umukuru w'igihugu, ndetse niwe biriko biravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, vya bindi nyine abarundi benshi batabasha kumenya bibera mu butegetsi bw'u Burundi. Ntidukwiriye gufata minenerwe amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu, kuko mu majambo yiwe niho twumvira iryo agona. Amasoko yacu rero turizera ko hazogeraho abategetsi bigengesera mu kuvuga, kubera bazoba bazi ko umwanya wabo abarundi bawushinze amaso, kandi ko abarundi burya bagona bari maso, nubwo bumviriza bicecekeye ariko baba bazi ivyo barimwo. Mu kiganiro Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga Nkurunziza inshuro zitatu. Muri iki gihe Ndayishimiye yakomeje cane amayeri yo gutesha agaciro ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ibi Ndayishimiye yarabigarutse ko mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Yaga muri Ndamukiza. Tubibutse yuko bombori mu bihangange vya CNDD FDD bari mw'iragi ry'umusi Pierre Nkurunziza, bafise uruhande runini cane mu banka Ndayishimiye ndetse n'abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ngabo bari mw'iragi rya Nkurunziza, baba bariko barimbira ico bari bakurikiye Ndayishimiye. Ari ivyo byose ari byo bibandanya gutera zuguruzuguru muri ibi bihangange. Ico gihe yabwiye Yaga ko Nkurunziza yari yatabagaje ubutunzi bw'igihugu. Mu kinyamakuru Intumwa ho Ndayishimiye asa n'uwariye Amavubi, yatyoje ubutegetsi bwa Nkurunziza inshuro zitatu ku ngingo zitandukanye. Ntakeka ko yashaka guhuvya imbonerakure zimubona kudashoboye, zikabona ko arushwa ubutware na Nkurunziza. Biragaragara ko Ndayishimiye atewe umutima uhagaze n'abarundi bamubona nk'umukuru w'igihugu afise intege nkeya cane, mu gihe ibintu vyayangaye ku butegetsi bwiwe. Ikimubabaza kikanamuca umutima nuko amaze kumva ko hari abamugereranya na Nkurunziza, bakavuga ko ibiriko biraba bitari bwigere bibaho ku bwa Nkurunziza. Ibi biravugwa indani muri CNDD FDD no hanze yayo. Ndayishimiye arabona ko batabesha, ariko akabibonamwo agasuzuguro, arico gituma yafashe intumbero yo kuja aracafuza buke buke ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ndayishimiye yarerekana ko Nkurunziza ibintu vyari vyayangaye agereranije naho bigeze ubu, ariko abesha kugira ngo yiyeze. Ubundi bwo arazi ko atakuri kurimwo vyo, ariko arabesha. Ariko avuga ku kijanye n'ubutunzi bw'igihugu, Ndayishimiye yerekanye ko bwifashe neza kubwiwe, ngo kuva ageze ku butegetsi ubu iminwe yose ifise ivyo ifungura, imifuko nayo yose irafise amafaranga, mu gihe abarundi bagowe ay'ikivumvu. Ndayishimiye avuga ko yashitse ku butegetsi ibara ryaraguye, ata muntu n'umwe agifise icizere, avuga ko abantu kuri Nkurunziza bari mu mwiheburo, ngo
hakaba n'abantu babaca intege ko igihugu kitazopfa gitunze. Ndayishimiye rero akaba yishimira ngo intambwe Uburundi bugezeko ku butegetsi bwiwe, ariko nanone abarundi barimuho mu buzima nk'ubwo babayeho muri kino gihe, aho inzara iriko irazura inzara, aho abarundi batakibona igitoro, batakiyunguruza ngo bahore baja ku mirimo yabo, aho nk'abari batanguye amabizinesi matoyi kuri ubu ngubu yahejeje guhura n'uruhombo rukomeye cane bivanye n'uko Burundi ata mabarabara, ata muyagankuba ubandanya ucikagurika, ata mazi meza ndetse n'ibindi vyankenerwa vyabuze ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu abarundi bariko barariraho ikivumvu, Ndayishimiye ariko arabishima hejuru yuko ibintu vyatunganye. Wumvirije neza ivyo avuga aca atahura ko umukuru w'igihugu ahanganye n'abarundi bamubonamwo intege nkeya. Ivyo bihe avuga ko abantu bari mu mwiheburo arazi ko abesha, kuko ku ntwaro ya Nkurunziza nta kamaramaza kabaye nk'akariko karaba ku ntwaro yiwe. Kuri Nkurunziza nta gitoro kigeze kibura, kuri Nkurunziza nta bavyeyi bavyuka igicugu gutondera amadolari mu mabanki, kuri Nkurunziza za Brarudi ntizigeze zibura isukari, ntiyigeze ibura umuzi kugira ngo ibe umuzi w'ibuye. Kuri Nkurunziza abarimyi bose bararonka ifumbire y'ikizungu, nta na rimwe abarimyi bigeze bibwa udufaranga twabo, bakabura ifumbire, bakabura na twa dufaranga twabo. Ibi abarundi babibonye ku ntwaro ya Ndayishimiye gusa. Imbonerakure zaramwumvirije zirihorera kugira ngo ikiganiro gihere zitahire, ariko nanone imbonerakure nazo zaratanguye kwikangura, zirabona yuko ziriko zirakorera umwami atagize ico amaze. Ageze ku nyifato y'indongozi, Ndayishimiye yavuze ko indongozi zo ku butegetsi bwa Nkurunziza zari zifise umuzirikanyi uhumirije, no ngaha yarabeshe cane. Nta tandukaniro na rimwe riri hagati y'indongozi zo kuri Nkurunziza no kuri Ndayishimiye n'abandi ntacahindutse. Duhereye kuri Ndayishimiye wenyine ubwiwe akora neza na neza nk'uko sogokuru wiwe Nkurunziza yakora. Nkurunziza yarangwa no kwihagira ivy'igihugu akabigira ivyiwe, kuzivya abarundi akoresheje imbonerakure n'inzego z'umutekano, kwifashisha ubutungane mu gupfunga abadakunzwe na CNDD-FDD. na Ndayishimiye bikora uko nyine ataco yibagiye, yirirwa arigarurira itunga ry'igihugu atacamira nk'uko Nkurunziza yabikora. Abantu baranyuruzwa bakongera bakaba amazima yongo, kandi nk'uko vyari kuri Nkurunziza ubutungane yabugize inyundo yo guhasha abo adashaka, abo abona yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD batavuga rumwe. Ageze ku butungane, Ndayishimiye yerekana ko ubutungane bwo kuri Nkurunziza bwarenganya ubwiwe buteye ubwoba muri kino gihe, agaca ahera ngaho ashimangiza ubw'iki gihe. Ndayishimiye yarabesha cane, nta tandukaniro riri hagati y'ubutungane bw'iki gihe n'ubwo mu gihe ca Nkurunziza. Ivyo ubutungane bwo kuri Nkurunziza bwakoreye FNL ya Gwasa, ni navyo ubutungane bwo kuri Ndayishimiye buriko burakorera CNL ya Gwasa nyine. Kuri Nkurunziza ubutungane bwaragumiza mu munyororo abahejeje umunyororo canke abagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Ivyo byose n'ubu nyine biriko biraboneka ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ari nayo mpamvu Ndayishimiye atakwiye kubesha abarundi ko ibintu vyoba vyarahindutse, ko n'ivyapfuye vyoba vyarapfuye ku butegetsi bwa Nkurunziza. Aho Ndayishimiye nyine yahejeje kwerekana yuko ibiriko biraba ku butegetsi bwiwe ashaka kubipfukapfuka, ariko nanone bitaba bigikunze, kuko Ndayishimiye bigaragaza yuko hako arwanira inyungu z'abanyagihugu ndetse n'igihugu muri rusange, ararwanira inyungu ziwe. Aho bamwe mu bategetsi bafatanije kurongora igihugu kuri ubu ngubu bamwikanga umwanya n'umwanya, kuko ingendo yiwe ari iyo kubamarira
cuniro ndetse no kubandanya ahagarika ingingo zose kuko yavuze yuko ibintu byose yabyifatiye mu minwe, ibyo bamwe n'abandi babona yuko Ndayishimiye kuri ubu ngubu yishe igihugu ku rugero ruteye ubwoba kandi ko agomba kurekura ubutegetsi canke agatembagazwa kuko biboneka yuko byayangaye. Igisirikare yasanze cifashe none kuri ubu ngubu imyaka 6 igisirikare c'u Burundi carapfuye kirata urugamba cikomoka. Yasanze ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza kuri ubu ngubu, ubutunzi bw'igihugu byarayangaye, abarundi bariko bararira ay'ikivumvu. Yasanze ibyankenerwa biboneka kandi bizimbutse none kuri ubu ngubu byaratumbagiye ku rugero ruri hejuru. Ndayishimiye yasanze idolari rivunjwa amafaranga ari hasi cyane, ariko nanone ubu ngubu ibintu byarayangaye ryaranabuze burundu. Ndayishimiye yarahombeje abarwizatunga avuga yuko aribo banyegeje amafaranga, arahindura amafaranga kugira ngo yigezeyo abakeba wiwe, ariko n'ubundi ibintu byabandanije kuyangara. Yapfunze uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni ngo niho ibintu bigomba kumera neza, ariko nanone yaramupfunze bigeraho abanyagihugu ndetse n'ibihangange bimuremerera yuko uwo yafunze yamujijije ubusa, ko ibintu n'ubundi byabandanije kuyangara. Igitoro cahoze kiza ukuri kwamye yakifatiye mu minwe maze agishinga amashirahamwe y'umukenyezi wiwe Prestige, none kuri ubu ngubu igitoro carabuze, abarundi barabuze ayo bacira nayo bamira. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye bigaragara yuko atana kimwe afise co kubesha abarundi muri kino gihe. Ni mu gihe himirije amatora mu mwaka 2027 yabonye yuko abarundi ndetse na bamwe mu mugambwe wiwe bashobora kutamwemerera kwitoza, ahitamwo kubikora mbere akoresheje umukenyuro ukomeye cyane. Ibi byose nibigaragaza yuko Ndayishimiye yahejeje kunanirwa ndetse biboneka yuko ubutegetsi bwe bugoyagoya kandi umwanya n'umwanya bushobora gushira canke bugahera nk'ifu y'iminjira. Mu kandi kanya turaza kubabwira n'ibindi byinshi, ni byinshi biba biriko biragaruka ko cane irya nino bivugwa mu mutekano, muri politike, mirana n'agateka kazina muntu mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi byose biba biriko biravugwa. Ubutegetsi bw'u Burundi butabushaka yuko bija ahabona, turabikusanya maze tukabigushikiriza mu buryo bw'idonido. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.